muhabwe icubahiro. Ni kuri My Family niyo nkuru TV, ndongeye kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Tubahaye kaze muri kino kiganiro c'ingo n'imiryango, kiganiro kidufasha kubaka ingo zizira umuryano n'umuvurungano mu izina rya Yesu. Ndabaramukije rero, mbahaye kaze kugira ngo twongere tuganire kuri uyu munsi. Urashobora kubaza uti mbega kuri uyu munsi uje kutuganiriza iki? Reka mbanze ntangwe saba imbabazi kuko ntari mperutse gucishaho ikiganiro kuri iyi channel, kubera ko umwanya wangoye n'akazi karamfatira bisaba ko mbanza gutengera gatoyi, kubera ko umwanya n'akazi sanzwe nkora kamisi yose bitoroshe kugira ngo mbashe kugira ico nkoze cya ikiganiro cisha hano kuri iyi channel ya My Family niyo nkuru TV. Rero mutwihanganire, ariko uyu munsi birakunze ko Yesu adushoboza kugira ngo twongere ducishe ikiganiro hano. Yesu nakomeze kubahezagira. Nizere rero ko mukomeje kugira ibihe vyiza muri Kristo Yesu umwami wacu. Kuri uyu munsi murashobora kubaza ngo ni igiki nje kuvuga, ni igiki nje ngo tuganire. Kuri uyu munsi ni ijambo rimwe gusa nje kugira ngo tuganire ko, ijambo rivuga ngo turakeneye abo dutura canke tuganiriza ku bikomere. Kubera iki uyu munsi navumbiye ko hari ikindi kintu gituma ingo z'uyu munsi zigoye zitubakika neza, kubera yaba abagabo canke abagore bose bafise ibikomere bakuranye mu miryango yabo. Ivyo bikomere rero bakabikurana bakabijana mu ngo canke bakarongora abagore bafise ivyo bikomere. Vya bikomere rero byabo bafise bakuranye bikabananira ingene bubaka ingo zabo, kubera bidaturutse ku kudakunda, kubera atari kuvuga ngo ntakunda umugabo canke ntakunda umugore, kubera ibikomere yakuranye. Ibikomere yakuranye guhera akiri umwana kugira agere mu bigero vyo gushakwa canke vyo gushaka canke vyo kurongorwa canke kurongora. Ivyo bikomere rero bigatuma, ikaba imwe mu mpamvu zituma urugo rwabo canke rwawe rutariko rurubakika neza uyu munsi. Bigatuma urugo rwawe hari ibintu bitagenda neza, wewe ukamubona umenga ikibazo n'umugabo wawe, umugabo wawe nawe akabona ko ikibazo ari umugore, muga ikibazo si umugore canke si umugabo. Ikibazo nuko ibikomere vyiwe atabikize, atarose aho yivuriza ibikomere. Ahantu sinzi ko muza kubasha kunyumva neza, ariko hari ibikomere dukurana mu miryango, ibikomere tubana navyo. Ivyo bikomere bigatuma ingo zacu tutazubaka nk'uko vyari bitegekanijwe. Nayo majambo uyu munsi nje kuganira ko nawe, kugira ngo turabire hamwe ingene umuntu abasha gukira ibikomere kugira ngo abashe kubaka urugo neza. Kuko ivyo bikomere ufise ushobora kubigumana, ivyo bikomere wubakanye urwo rugo rwama mu nduru, rwama mu muryano. Ivyo bikomere akaba ari navyo bizatuma urugo rwawe rutamera neza, kubera ibikomere ufise ubizana kuba mubanye, kandi abana nabo iyo babonye uburyo ivyo bikomere rero ubayemo n'abana uriko uravyara bikabafegita, bikagira aho bibakoze, bigatuma nabo muri kazoza kabo ko kubaka urugo rwabo, ko kubaka ingo zabo, yaba umukobwa canke umuhungu, nawe bikazomugira ko ingaruka mbi, kubera ko wewe ivyo bikomere utabivuwe. Ibikomere rero utavuwe nawe ukavyinjirana mu rugo, kandi ukabibana muri urwo rugo, ukabaho mu buryo bubi, umuryano n'imivurungano. Babana nabo bakagira ibikomere bitegereje ingene ubayeho, ingene umeze. Abana nabo bakababara, kubera iki? Bakagira ibikomere bizabagira ko ingaruka ejo hazaza mu rushako rwabo. Ni gute rero twokira ivyo bikomere? Reka manze nisome ijambo ry'Imana. Murabizi neza amajambo nkunda guhagarara ko asa n'ayahagarariye iki kiganiro c'ingo n'imiryango, canke ikiganiro c'abubatse canke ingo n'imiryango. Reka mvuge ingo n'imiryango, ko ingo n'imiryango harimo ingero zose, abasore, inkumi, abadamu n'abagabo, bose bisangamo. Ariko mvuze abubatse woca umenga abakobwa n'inkumi ntibarimo, ariko ni ikiganiro c'ingo n'imiryango. Ijambo rero
Imana yashize ku mutima wanje nka teme ya kino kiganiro n'amajambo y'Imana aboneka muri kino gitabo c'umuhanuzi w'Imana Nehemiya cyangwa umukozi w'Imana Nehemiya muri kino gice ca kabiri kuva ku murongo wa 17. Niyo majambo nkunda gusoma, nta yandi majambo nkunda gusoma muri kino kiganiro. N'amajambo Nehemiya yabwiye abo bari kumwe nawe abaremesha ngo bashire ko bubake, nubwo bari mu bihe bigoye, bari mu bihe bitoroshe, arabaremesha ababwira ngo nimushiriko nimuze tubareka dusome twumva. Mani baheze bahaye kaze dusome. Hari umutwe w'amajambo uvuga ngo Nehemiya aremesha abantu ngo bagire gute bubake. Ku murongo wa 17 havuga ngo maze ndababarira nti mbega ntimubona ayo twabonye ingene Yerusalemu hahindutse imisaka n'amarembo yaho akaba yarabaye amarembo yaho akaba yarahiye, enda nimuze dusubire twubake uruzitiro rwaho kugira ngo twoye kwama turagatwengo. Ndaheza mbiganira ikiganza ciza c'Imana yanje cabaye kuri jewe, mbiganira n'amajambo umwami yambwiye, nabo baravuga bati nituve hasi twubake. Nuko bariyungunganya bashirako bakora ico gikorwa ciza. Ariko Sanibalati umuhoroni na Tobiya umwamoni w'umugorano bavyumvise baradushinyagurira, batubarirana agakengegwe bati ivyo mukora nibiki? Mbega suko mugomba kugarariza umwami? Nanje ndabishura nti Imana yo mwijuru niyo izotuma bikunda. Nico gituma twebwe abasavyi bayo dushirako tubagira gute tukubaka, dushirako tukubaka. Twebwe abasavyi bayo dushirako tukubaka, ariko mwe nta mugabane, nta ni bubasha, nta n'icibutso mufise hehe i Yerusalemu. Imana idufashe cyane. Nayo majambo y'Imana ngomba ko niyo mpagararako muri ico kiganiro, niyo nkunda guhagararako muri ico kiganiro kingo n'imiryango, kugira ngo tuganire tumenye ngo mbega muri rwa rugo rwanje rwa rugo Imana yampezagiza, mbega ngomba kwitwara gute, ngomba kwifata gute. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Rero nariko navuga ngo ibikomere abantu dukurana tukabijana mu ngo, ivyo nivyo bituma n'ingo zacu zitagira gute zitubakika ngo ziba amahoro kubera ibikomere. Rero uyu munsi nje kuvugana nawe ufise ibikomere rero kugira dukire ibikomere, icambere kugira umuntu akiri ibikomere nuko agira umwizigirwa, umuntu w'umwizigirwa yiganira, aganiriza, yani nk'uko umwana aririra ku bibero kwa nyina canke mu gituza kwa nyina, kujya kurira k'umwana hari ibintu muri we biba biriko birasohoka. Abavyeyi ndiko ndavuga baravyumva, hari ibintu muri we biba biriko birasohoka. Nuko ku baganga barabizi, iyo umwana ngo bavutse ntarire abafise ikibazo, bagerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo umwana agire gute arire, kubera yakarize ngo abafise ikibazo. Rero ibi bikomere tubivugwa nabo twizigiye batazodutenguha, badutenguha. Aha cari ikibazo ngo mbega ninde noririra ku bitugu? Ukeneye urira ku bitugu. Erega ikibazo kihari twege twanka kuvuga, kuko nk'uwo cuvuga ngo ninde noronka ndirira ku bitugu. Kubera iki? Yaba umudamu wawe arashaka kuvura ibikomere, mu gihe wicaye uti ndagomba ko tuganira, ikibazo ni kimwe, nuko ivyo bikomere wewe ntugomba kubikira, ntugomba kubivurwa. Mugabo igihe ushaka kubivurwa, wo kwicara ku mudamu mukaganira, kuko icambere wo muvura nawe akakuvura ivyo bikomere ufise, kandi ibintu bikagira gute bikagenda neza. Imana yacu idufashe cyane. Ibikomere rero bikizwa n'inshuti magara itazodutenguha,
kuko hari abo turirira ku bitugu bagaca bagenda bakabigira publicité bakabigira inkuru vyagaruka twavyumvise vyagiye hanze ahubwo bikadusigira ibindi bikomere gusumba ivyo twari dufise. Rero kugira ivyo vyirinde, we wa mudamu we egera umugabo wawe arashoboye kukuvura ivyo bikomere. We wa mupapa we ega umudamu wawe yokuvura ivyo bikomere kandi ugakira ibintu bikagenda neza. Ikibazo umugabo araja ngaha akagara, ntagomba kwicara hasi ngo aganirize umugabo. Umugore nuko ntagomba kuvuga ivyamubayeho kandi ivyo vyakubayeho, kuko reka ntange nk'akarorero. Nk'ubu ushobora guhura n'umukobwa yahuye n'igisare c'igisore kimufata ku nguvu, hama camufata ku nguvu agira igikomere kibi kidasanzwe, arababara kugeza ku rugezo yaho yokwiyahura. Ivyo arabiceceka kuko yagiriwe amahirwe ntiyatwarinda, arabinuma. Mugabo afise igikomere c'uwamusambarije adashaka atabishaka, hanyuma ivyo arabibara avuga ngo abagabo ni babi, kubera muri we hacayendeka ngo abagabo ni babi canke abahungu ni babi. N'igihe ego urumva ubu n'umudamu yarashatse, muga nubwo yashatse afise ico gikomere ntiyakivuwe. Muri we abagabo ni babi, ca gihe habaye agakosa yaragiye kubaka, kuko no mu kuja kubaka ntiyagiye kubaka uko abikunze. Ni ya miryango yamuremereye, bamwe ba mama wiwe, bamwe ba papa biwe. Mbega kutubaka bigenze gute? Mbega ntabakoresha kuko bashobora kubona abahungu baza bakamuresha bakigira, mugabo mama akabahakanira kubera azi ko abagabo ari babi. Muga kubera ubwo buremere bw'umuryango bamuremereye ngo ja kubaka, akaja kubaka atabishaka. Yagera muri urwo rugo, n'akarori ndiko ndatanga, yagera muri urwo rugo umugabo yakora akantu na gatoyi agaca avuga ngo mwese muri bamwe muri babari ntimuzigera muhinduka. Yani ako kantu kakaba muri we, akabaho ubuzima atigera twenga, atigera neza. Muga yofata kicara hasi akicara ku mugabo we, bimeze ukuntu n'ubu Jeff akamiga n'ukuri ibintu vyogenda neza mu Rwanda. Ariko ikibazo tugomba kwihagarara ko ntitugombe kurondera abo dukiyaka ibikomere. Ibikomere rero biri mu bituma ingo zubakika nabi. Reka ndangiriza hano kumbore Imana nisubira kuriza kandi nzogaruka mbandaniza hano ndabereka impamvu tugomba kugira ngo tubanze dukira ibikomere hama twubake ingo zacu nziza, kuko ibikomere mu vy'ukuri biri mu bintu uyu munsi navyo biriko biratuma ingo zisambuka. Imana ibahezagire, tuzose dusubire ubutaha Imana nibitwemerera. Amen. Yesu abahezagire kandi mukomeze kugira ingo nziza zizira umuryango n'umufurungano mw'izina rya Kristo Yesu. Amen.